Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Kigarama umwaka wa 2021 n'umwanya w'amakuru mu Kirundi mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu BTV tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibitigiri by'abantu bandura umugera w'ingwara ya corona byaraduze ku rugero ruteye ubwoba mu gihugu cacu, bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muramukurikirana murano makuru. Nayo amavuriro ngo yarakwiye kugira ibisata byogira uruhara ntangere mu bijanye no kuvyara ku rugero, navyo nyene twabiteguye. Ku bijanye n'uburimyi ngo ibitegwa mbumbarugo nk'ibijumbu n'amateke ku bafise ubwoba yuko bigiye guhona, eka ngo nta namba ahubwo ngo n'imbuto nshasha zarabonetse, bivugwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Mukanyi sase ndabwira idonido ryaya n'ayandi. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Ubu idonido ryayo narimejeje kubabwira mu ntangamarara ibitigiri by'abantu bandura umugera w'indwara ya coronavirus ngaha mu Burundi ngo vyarongerekanye ku rugero runini cyane. Ivyo bikavugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Sylvie Nzeyimana. Uwo mushikiranganje akaba kandi yaciye amenyesha yuko hagiye gushigwaho ibibanza bishasha vyongera ku vyari bihasanzwe, ivyo navyo bikazopimirwamwo umugera w'iyo ngwara ya coronavirus. Tumukurikira. Umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hagufi ikiza ca coronavirus uhejeje kugira inama kugira ngo turabire hamwe uko ico kiza cifashe muri no minsi mu gihugu cacu. Twabonye ko muri no minsi abantu banduye uwo mugera wa coronavirus bariko bariyongera, naho abantu tubona banduye ari benshi baguma biyongera. Twahumuriza abenegihugu ko abo basanze bose baranduye uwo mugera barabashira ku miti, kandi abantu bose bari ku miti ubu bameze neza. Nta bantu benshi bari mu bitaro, nta urapfa kubera, ariko twabonye yuko muri no minsi abaza kwipimisha ari benshi cyane. Twabonye ko ari ngombwa bikenewe yuko hokongerezwa ibibanza vyo gupimiramwo kugira ngo abantu ntibagire umurongo munini baje kwipimisha. Ko mu maguru masha mbere guhera mu ntango z'indwi bigiye gutangura, hariho ibibanza twoba twongerereje cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuko ari naho twabonye yuko abantu banduye umugera aribo baguma biyongera. Muri ivyo bibanza ngira ngo nona bivuga bigiye kwiyongera ko ku bibanza byari bihasanzwe byo gupimiramwo, hariho nko kw'ivuriro ryo mu Ngagara, ivuriro ryo ku Mutakura, ivuriro ryo mu Rubirizi, ivuriro ryo mu Kanyosha, ivuriro ryo ku Musaga, hamwe n'ikibanza co muri Rwakarede. Ibisata bimwe vy'amavuriro ngo vyari bikwiye guhimiriza abakenyezi mu bijanye no kuvyara ku rugero. Ivyo bikaba vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu cyangwa urwego rw'igihugu rujejwe irondoka bijanye n'amagara meza. N'inkuru ya mugenzi wacu Arlette Mugisha. Haracari igikorwa kidasanzwe co guhimiriza abantu kugira bavyare ku rugero, kuko bigaragara ko biyongera ku munsi kandi isitaguka. Ku bwa muganga Ndacayisaba arongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza, nubwo igitigiri c'abakurikiza uwo mugambi ciyongeye, impinga iracari ndende. Muri rusange turashima intambwe tugeze ko turavye iyo twahereye ni aho tugeze uno munsi, ariko turabona yuko intambwe ikiri ndende kugira ngo dushobore gufashanya, kugira ngo imiryango itahure yuko vyoba vyiza abantu bakoresheje bijukiye umugambi wo kuvyara ku rugero, gutandukanya imvyaro, kugira ngo imiryango ivyare abana bake ishobora kurera n'igihugu nyene gishobora kurera.
ariko ngo nk'uko nyene icubahiro yabivuze ngo turi kumwe twese birashoboka imiryango ishize inguvu hamwe ngo nta kabuza yuko uwo mugambi woshirwa mu ngiro. Saba abakenyezi kutumviriza ibihuha bivugwa ku bijanye n'ubwo buryo, ariko bakitura amavuriro bakabasigurira neza ingene ubwo buryo bukora. Gutandukanya imvyaro si igikorwa c'umukenyezi gusa, gutandukanya imvyaro ni igikorwa c'abantu babiri, kandi murazi yuko urugo ari babiri, urugo n'umugabo n'umukenyezi, mbere n'abana barajamwe. Rero dusaba yuko abagabo boshigikira abakenyezi mw'uwo mugambi ukurondoka ku rugero, kuko bivanye n'inyigisho bariko baratanga ngo bizeye koko hazobihinduka. Mu bisanzwe ico ubu turiko turakora ni ukwigisha abavuzi mbere n'abaremesha kiyago mu mavuriro yose, mbere ivyo vyigwa bigatangirwa mu ivuriro nyene kugira ngo hashobore kwigishwa benshi bashoboka, bamenye ingene bakira abakenyezi baje kurondera ubwo buryo, ingene babasigurira, babumviriza, hanyuma bashobore gushobora kubatunganiriza neza atangorane. Rero ico turiko turagikora, kandi turabona ko ari igikorwa kiriko kiragenda neza, kandi turizeye yuko mu minsi izoza, mu myaka iza, abantu benshi bazotahura uwo mugambi. Kwihangiro bihaye ryo kugera mu mwaka wa 2025 bageze ku bice 50 vy'abamaze gutahura uwo mugambi ngo baramaze gutera intambwe aho bageze ku bice birenga 36 muri uno mwaka. Muri zone Kagwema ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ikibazo c'ikena ry'amazi kirabahanze abo mvuga n'abanyagihugu batuyaho mu Kagwema. Kubera kubura amazi bubahisemwo kunywa Rusizi, bagasaba leta ko yokora ibishoboka byose ikabaronsa amazi, kuko bafise ubwoba yuko ayo mazi ya Rusizi banywa ashobora kuba kwegera akarambaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Peniera Kazemwamba. Abanyagihugu bo mu Kagwena ya mbere mu ntara ya Bubanza bavuga ko bahanzwe n'ikibazo cyo kubura amazi, ayo bakoresha bayakura muri Rusizi kubera bari mabi akabatera indwara. Aradutera ingorane kubera haraha umwana ushobora kuza yanywe ibigwara bikaguma biza ari byinshi, ukabona umwana arahema inda utazi nticyagwaye naho gabiturutse kuri y'amazi. Bagasaba ko bo baronsa ibijorojike byo kubikamwo amazi, kuko bakura amazi meza atari hafi. Naho moturonsa nivyo bijorojike twaza turabivoma, kuko ikijorojike wakironse turagishira mu iyo minogo ubona tubumba yahoze turayanywa, kubera ntaho dufise tuvoma amazi meza. Ubushatse kunywa amazi meza arava ngaha no kundava kuvomayo amabombo. Urabona rero ikirere ukuntu kimeze, kuva ngaha no gushika kundava birakaze, canke kuva ngaha ukaja iyo ku mudubugu ni kirere kirekire gose. Emmanuel Ngendabanka, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano n'imico n'akaranga mu ntara ya Bubanza, we akavuga ko ubu ashima kuko amazi aboneka. Muri iyi minsi amazi yarabonetse ngaha bivuye ku mugende wazananye hariya hejuru mu misozi. Twarakoze umugende uzana amazi, ubu kigisagara ca Kagwema cari gifise ingorane zidasanzwe z'amazi koko, kuko abantu banywa Rusizi bakavuga Rusizi bakavoma Rusizi, ariko ubu turabona yuko iyo ngorane yahavuye kubera uyo mugende mushasha wabonetse w'amazi. Ubu ikibazo c'amazi rero kikaba caratoye umuti ngaha mu Kagwema. Ivyo biruko mu gihe niyo amazi abonetse aza mu masaha kuze nka 8 y'ijoro, ugasanga akamye bataraheza kuvoma, hari n'abatarashikirwa ngo bavome. Kuri no wa kabiri niho hatangura ibikorwa vyo kubaka inkengera z'ikiraro kigabura Muha na Mukaza kwibarabara bita irya Rumonge. Ivyo bikorwa rero bikaba vyatangujwe n'ikigo ca leta kijubaka amabarabara bita Agence Routière du Burundi. Ico kiraro rero kama cari kimaze iminsi kigeramiwe n'inkombe zaco zariko zirabomogwa n'amazi, ku buryo n'abahaca mbere ugerageje kuraba vyatera n'ubwoba. Ni inkuru ya mugenzanje Ange Negrita Irakosa. Mu gihe hari haheze iminsi inkombe z'ikiraro kiri kwibarabara ry'igihugu nimero 3 aho benshi bita kujya Rumonge mu gisagara ca Bujumbura, zari zimaze iminsi zibangamiwe n'imvura bigatuma zibomoka, ikigo kijejwe gutunganya amabarabara Agence Routière du Burundi caratanguye ibikorwa kuri uyu wa kabiri uheze byo kubakira izo nkombe. Mu gihe twashika twasanze ibikorwa biriko birakorwa ukuri kwamye.
Bamwe mu bo twavuganye batashimiye kuvugira ku mbonesha kure yacu barashima ico gikorwa ngo kuko bahora bafise impungenge ko cohava kibomoka, ariko bagasaba leta ko ibinogo biri kuri iryo barabara vyozibirwa kuko navyo biri mu bitera amasanganya. Ibijumbu hamwe n'amateke ngo ntivyibagiwe n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimwo uburimyi mu kubiteza imbere, kuko hari habidoga yuko hariko haratezwa imbere ibindi biterwa mbumbarugo, mugabo ko hari vyibagiwe nk'amateke n'ibijumbu. Mugabo umushikiranganje Deogide Rurema mu vyo ajeje harimwo uburimyi n'ubworozi arabahumuriza akababwira yuko mbere ikigo Izabu catanze imbuto shasha z'ibijumbu n'iz'amateke. Uyo mushikiranganje nyene arongera akamenyesha yuko mu Burundi hagiye gutangura kurimwa ibindi biterwa bishasha mbumbarugo bizoza vyunganira ivyari bihasanzwe. Kurikira umushikiranganje Deogide Rurema mu vyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Mbere nk'ibijumbu ntibikiri vya bijumbu gusa vya kera twari tumenyereye, ubu hariho ubwoko bw'ibijumbu turiko turahimiriza ibijumbu bifise bavuga ko bifise ibishishwa bisa n'umuhondo, patata shell jaune. Ivyo navyo ni ibijumbu birimo ivyankenerwa, ivyunyunyu, amaproteine akenewe ku buzima bw'abene gihugu. Amateke ngira ngo ariko aragaruka, mugiye muraraba mu gihugu yari yarahonye koko, ariko Izabu, ikigo Izabu cadufashije kugira ngo gisubire kuzana ubwoko cangwe imbuto z'amateke zitagwaye. Ivyo rero ni ibintu turiko turashirako ingufu, ariko turetse gusa rero ivyo biterwa vyari bimenyerewe, ivyo biterwa mbumbarugo vyafasha bene gihugu, hariho n'ibindi biterwa mugiye kubona bigiye kuza kugira ngo bisahirize igihugu kwinjiza amahera y'agaciro. Aha turavuga nk'igiterwa kimeze nk'uburo bitamire. Ico giterwa ni igiterwa gikomeye cane, kivamo ibintu byinshi kandi kirimo vyankenerwa bijanye no gufungura. Hariho n'ibindi biterwa nk'ivyo bita za shia, ibizi za sevia, n'ibintu umuntu abitunganije neza bizana amahera cane. No kuvuga ubu turiko turarondera n'ibindi biterwa bitari bimenyerewe, kuko twasanze igihugu c'u Burundi gifise imice myinshi, gifise ukuntu gituma ibiterwa nka byose birimwa ahatari hake kw'isi bishobora kwimbuka ngaha mu gihugu cacu Burundi. Murumva rero yuko uwo ni umwitwarariko, ibijumbu nizobiheba, amateke nizoyaheba, ariko bize bisahiriza ibindi kugira ngo koko umuntu uronke ico ufungura, ariko n'umufuko uronke n'amahera. Aha rero akaba ariho tugarukirije amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Mugabo nshimire mwe vuye ku mutima bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora gushikaho ndayabashikiriza. Ntibagiye gushimira bimwe by'umwihariko abari mu buhinga bw'ivyuma na Ange Negrite rakoze niwe yarayahagarikiye. Nshimire kandi namwe mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV, naho gutaha murakoze.